Bavukanyi namwe bakunzi bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Ubu muri kumwe ni Irene Nahazwe, tuhuriye kandi kuri rwa rubuga rwanyu rwitwa Shingira Intahe Imana Nzima. Mwakoze kuba mwaje kuri uyu munsi kusubira kuraba amakuru mashasha dufise canke ico Imana ituganirira kuri uyu mwanya. Ego nipfuje yuko tuvugana ku buzima bw'intumwa, tuvuge ku bintu vyari ingirakamaro ku ntumwa. Yesu rero abahezagire, reka twakirane mu masengesho. Mana uhoraho, Mana nyenicubahiro, turagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye ngo tubane nyakubana, tubane nk'abavukanyi, tubane muri iri jambo ry'Imana. Turasavye rero ngo mpwemu wawe abe kuri twebwe, maze ivyo tuza kuvuga n'ivyo tuza gusoma hano bibe wewe ibigweje icubahiro, ntaba ari twebwe tugaragara, ariko abe ari izina ryawe rihabwa icubahiro. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye. Mvugabutumwa mu ba Kristo, intumwa za Yesu Kristo zatumwe iki? Twarabivuze turabisubira, twarabisomye ejo bundi, kandi n'ubu ntiturambiwe kubisoma. Yesu yasize intumwa, yasize amajambo Yesu yasize atumye intumwa, tuyasoma muri Mariko 16 kuva ku murongo wa 15 gushika kuri 16. Reka twasome twumve ico amajambo yaho yanditse avuga. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Amajambo nk'ayo nyene intumwa Matayo yarayanditse mu gice ca 28 hariya ku mirongo ya nyuma 19 na 20, naho handitse ngo, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Haleluya! Ibi bintu bine ni kirumara ngira ndababwiye. Intumwa zabihagazeko mu nyigisho zabo, mu nyigisho z'intumwa zatanze. Ijambo rya mbere ryavuzwe na Yohana Batista ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Aho hari muri Matayo 3:2. Navyumva neza havuga ngo ati, reka duhere kuri rimwe mbere kugira ngo byumvikane. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi, yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya, ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Muratangara mubonye amajambo nayo ari muri 4:17. Naho reka tuhaje turabe icyanditseho. Ndiko ndavuga nti intumwa zahagaze kuki mu kwigisha abantu. Reka duhere kuri 16. Abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cabo umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati, mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Intumwa zigiye kwigisha zishikiriye abantu zababwira kwihana.
egomeza arababwira n'ibindi turabishikako, ariko iyi ni ijambo rya mbere. Nawe niba watonze mw'ishengero ntubwirwe ijambo ryo kwihana, hariho ikibuze, kuko na Yesu ubwiwe yavuze ati mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Bisigura iki? Bisigura yuko uwutihanye ubwo bwami bwo mw'ijuru ntazobuhonyoramwo. Mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Agakiza karaje muri Yesu Kristo. Agakiza karaje muri Yesu Kristo. Agakiza kadukiza iki? Kadukiza icaha, kuko icaha ni urupfu. Twarabibonye ko ingero y'icaha ni urupfu. Ariko agakiza karaje. Ubu hoho tuza gusoma amajambo adufasha mu gitabo ca Luka. Aha ni igihe Yesu yamenyesha ubwoko bw'Abisirayeli ico yaje gukora n'ico yatumwe. Reka tusome muri Luka 4 kuva ku gice ca 17 tugere ku karongo ka 17 tugere ku karongo ka 19. Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Navuze ngo agakiza karaje muri Yesu Kristo. Turasoma mu kindi gitabo kitari kure y'iki, ni muri Yohana. Turasoma ni igice c'ikiganiro Yesu Kristo bwiwe yagize n'umuntu yari yarize ivy'amadini canke ivy'idini ya Kiyahudi yitwa Nikodemu. Nikodemu, ikiganiro ni kirekire, ariko hari amajambo akomeye yavuzwe nawe utegerezwa kumenya. Ni Yohana 3:16 ko hatubwira ngo, reka duhere mbere kuri 15 canke duhere kuri 13. Ngo nta waduze mw'ijuru atari uwamanutse ava mw'ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mw'ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Turazi uwamanitswe kubw'abantu, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizera ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Haleluya. Ego, navuze nti agakiza karaje. Ivyaha vyari biremereye abantu.
Yesu araza ababwira ati nimwihane ivyaha, mfise inyishu y'ingene ivyo vyaha bibavako, ariko ntayo mworonka, ntayo mwoshikako mutihanye. Nimwihane kugira ngo nanje nugurure umuryango canke ubashikana mw'ijuru. Turabandanya. Agakiza karaje gaciye muri Yesu Kristo, ariko igihano kituronkesha amahoro hari ahantu cavuye. Igihano cabaye kuri Yesu Kristo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye ku bwa Yesu Kristo. Reka cabaye kuri Yesu Kristo, murambarira. Reka dusome muri Yesaya 53, twarahasomye aha hose, ariko no gushimangira kugira ngo ntihagire umuhombe abamwo muri twebwe. Havuga ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko, niyacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twiyumviriye, twebwe abana b'abantu twiyumviriye twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Hari igiciro catanzwe, n'ubu Yesu yitanze agapfa ku bwacu kubera ivyaha vyacu. Tubandanye ahanyene. Inzira idushikana ku gakiza niyihe? Dusomye muri Yohana 14:6, Yesu wenyene aravuga ati ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa Data atanciyeko. Haleluya, haleluya. Ego, reka tubandanye n'aya majambo. Intumwa zigishije abantu kubatizwa. Kubatizwa siko gukura ivyaha. Kubatizwa siko kugira abantu abakizwa. Oya, kubatizwa ni ikimenyetso c'ukwiyegura, c'ukwitanga. Yesu yarabivuze, benshi ntibabitahura, ariko bigire bikunde ushima umwami Yesu. Ego. Muri Mariko 15:16 n'ahandi muri Matayo 28:19-20 hatubwiye ingene ko kubatizwa bikenewe. Kubatizwa, yego, mwihane, ubwa mbere mwihane, none ubu naho ni kubatizwa. Kubatizwa si ikintu umuntu ashobora kugira canke akareka, ni itegeko twahawe kugira ngo turikurikize. Rero si iryo gukora uko umuntu yishakiye, ariko ni ukumenya yuko ni igikorwa twahamagariwe gukora. Kubatizwa mu gifaransa novuga nti ce n'est pas une option, c'est une obligation. Yesu yaradusavye tugende twigishe abantu, tubigishe kandi tubabatize mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Aha turitwa mwiki? Mu kubatizwa bishushanya n'Imana, biyegereza n'Imana, kuko twarimwe mw'ishusho y'Imana. Ariko noneho ni nk'uko umuntu aca abavuga ati jewe
reka nishireko iki kimenyetso n'abazombona bansomemwo uwo Yesu. Haleluya, haleluya. Reka tubandanye. Kera ababatizwa n'intumwa baca baba abanyeshengero, abanyamuryango. Mfise ikibazo kikuraba wewe, aho uri wumva uri umunyashengero, wumva uri umunyamuryango ga mwene data. Intumwa zimaze kwegeranya abakiye agakiza bakabatizwa, zaca zoroherwa mu gutanga impanuro no kwigisha ku kibazo ico ari co cose. Reka dusome amajambo yantangaje cane, amajambo ari mu gitabo c'Abikorinto, ibaruwa ryandikiwe Abikorinto ba mbere. Twarabe ibaruwa ryandikiwe, murambabarira, ibaruwa ryandikiwe Abikorinto ba mbere, gatanu, ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abikorinto 5:19, 5:9, murambabarira. Havuga ngo nabandikiye muri ca cete ko mutivanga n'abasambanyi. Ariko sinavuga abasambanyi bo mu b'isi, canke abipfuza, canke abanyazi, canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mw'isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data, namba ari umusambanyi, canke uwipfuza, canke usenga ibigirwamana, canke utukana, canke uborerwa, canke umunyazi, umeze atyo no gusangira, ntimugasangire nawe. Muhuriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe, mucira abanza abo muri mwebwe, ariko mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana yo izozibacira urubanza, ariko abo hanze Imana yo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Haleluya. Ego ndiko ndavuga mu majambo yarongoye intumwa mu gihe ca mbere, kuko sinzi ko muragenda gukora ahantu umukoresha agateba kubaha umurongo mugenderako. Ukibirindiye ubanza birakugora kubera ko bitaba vyavuzwe. Ego none rero reka tubandanye. Ariko ndababwira nti intumwa zimaze kwegeranya abakiye agakiza bakabatizwa, zaca zoroherwa gutanga impanuro. Mwavyumvise. Nta ntahe dufitaniye hagati yacu, murantunge.
nta ntahe dufitaniye hagati yacu. Ego Pawulo yatanze ko intahe yongera ayitanga no ku bandi. Pawulo yitanze ko intahe yongera ayitanga no ku bandi. Ego jewe, yavuze Pawulo ati jewe ndi inyuma y'izindi ntumwa zose, kuko nahama ishengero ry'Imana. Pawulo rero yarishingiye intahe ataha mumbona uku narahindutse, kera nahama ishengero ry'Imana. Mw'ishengero rero harimwo abantu bahindutse, bavutse ubugira kabiri, bari abasambanyi barabiheba, bari abasuma barabiheba, bari ababeshi barabiheba. Nico caranga intumwa, kandi nico giteje no kuranga intumwa z'ubu. Ego ndanezerewe rero nuko ushobora gusangira nawe aya majambo. Ego hari ijambo dusoma muri Korinto 6. Aha rero harahamuye abantu muri Korinto 6, kuva ku karongo k'9 havuga amajambo menshi, ariko ico nshaka kubabwira ni iri jambo ngo niko namwe mwari. Sawa Pawulo amaze kuvuga neza ivyerekeye ndiko ndavuga mwambarira. Pawulo amaze kuvuga neza ingene yari mubi, yaciye yibutsa n'abandi ko atawo kwigira ngo ntiyari umunyavyaha, kuko bigaragara yuko, reka tuhasome, avuga duhere ku murongo w'9, avuga ngo mbega ntimuzi ko inkozi z'ibibi zitazoraga ubwami bw'Imana? Ntimukibeshe, abihumanisha ibijanye n'ubusambanyi, abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo bihindura abagore mu bumaraya, abahuza ibitsina basangiye, abasuma, ingunge, imborerwa, abavuga nabi n'abambuzi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Kandi aha niho nagomba ko dushika, niho havuga ngo kandi bamwe muri mwebwe bari bameze nk'abo, ariko mwarogejwe mwongera mwemererwa n'Imana nk'abagororotsi mw'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mubihawe na mpwemu w'Imana yacu. Ndasubiramwo, ariko mwarogejwe murezwa mwongera mwemererwa n'Imana nk'abagororotsi mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mubihawe na mpwemu w'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Ya majambo araryoshe. Kandi bamwe muri mwebwe bari bameze batyo, bari abasuma, bari abicanyi, basenga ibigirwamana, basenga ubutunzi bwabo, bamwe muri bo, kandi bamwe muri mwebwe bari bameze nk'abo. Ndashaka yuko wowe wabivuyemwo utakimeze nk'abo, uri mu bo bavuga ngo bari bameze nk'abo, vyogaragara neza nyene ko aho wari kera vyahindutse. Mu Befeso 2
akarongo ka gatanu, aho atubwira aya majambo atangaje kandi akomeye ngo hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, watugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Reka tubandanye. Yesu yaje ari itara. Ijambo ryo dusoma hariya muri Zaburi 119 havuga ngo Mana uri itara ku birenge, mu jambo ryawe ni itara ku birenge vyacu. Ego Yesu rero yaje ari itara, ko yaje ari ijambo. Yesu ni itara ku birenge vyacu. Rero ahari itara, ahari umuco, ntihabana n'umwiza. Ahari umuco, umwiza urahunga. Ariko nje kukurarikira ngo ukure ibibuza yuko umuco wa Yesu, ari we Yesu, ushika mu bibanza vyose aho uherereye. Yazanye umuco kugira ngo tumorekerwe, nawe umorekerwe. Kura ivyo bintu biri mu nzira bigutuma hari ahaguma hatabona, ahanyegejwe. Mugabo nta kizoguma kinyegejwe imbere y'Imana, vyose bizogaragara. Yesu rero ni itara ku birenge. Yesu ni itara, yazanye umuco. Reka dusome muri Yohana 8, n'amajambo nayo nyene nasanze ari ingirakamaro kandi yodufasha cane. Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco, ndi umuco w'isi. Uwunkurikira ntazogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo. Amen. Haleluya, haleluya. Reka kugira ngo duheze ku majambo ari mu Baroma. Aha turiko turibukanya, ndiko ndishira mu kibanza, iyo nza kuba muri ziriya ntumwa za mbere zavuze mbega mba nashikirije ubwoko bw'Imana iki. Reka turabe mu Baroma 12 ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu, no kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Iyo ni ingorane benshi bafise. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa, bitunganye rwose. Aha turabandanya kugira ngo tuhere ahanyene tuje dushika ku murongo w'9. Abaroma 12:9, duhere ku murongo w'9. Akarongo k'9 turi kuri naha havuga ngo abakristo uko bakwiye kumera, urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi, mwange ikibi, mumatane n'ivyiza. Kuvyo gukunda bene data, mukundane rwose, kuvyicubahiro umuntu. Kuvyo gukunda bene data, mukundane rwose, kuvyicubahiro umuntu wese ashire imbere mugenzi we.
ku vy'ugushishikara ntimugire urwangara, nuko mukovye mu mitima gukorera umwami wacu. Ntimugire urwangara, mukovye gukorera umwami wacu. Munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganire amagorwa, mushishikare gusenga, mugabanirize abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro. Sinzi ko abantu bakivyumva vyo gutanga indaro, ariko n'ijambo ry'Imana turiko turasoma kandi ryahindutse. Ababahama mubahezagire, ntimubavume, munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira, muhuze umutima, ntimushire umutima ku bikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje. Ntimwiyite abanyabwenge, kuko ntimwiyite abanyabwenge, ntimusubirize umuntu mu nkoko ibibi yabagiriye. Mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose, namba bishoboka. Ndiko ndakubwira mushikanje, ndiko ndakubwira wewe uri hariya mu gihugu, utambuka ibihugu bibiri uvuye mu Burundi. Bavuze ngo niba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose, mwuzure n'abantu bose. Yesu abahezagire. Aya majambo rero ni amajambo nsanze ari nkenerwa ko tuyaganirako, kubera ko Yesu yaje mw'isi arigisha, imyaka 3 irahera, bihera nk'uko Imana yari yarabitegekanije. Yesu yarafashwe, aragirirwa nabi, arononwa. Ni kubwo ivyaha vyacu yakubiswe, yacumiswe kugira ngo dukizwe. Yarondera twebwe, yarondera kudukiza, kandi yarabikoze. Yego inshuti yanje, mwene data, ndagusavye wite haya majambo, usarire, wibaze uti none ubu Yesu ko yaje agapfa kubera ivyaha vyanje, yipfuza iki? Uharanire ico kintu yipfuza. Yipfuza ko woba ntuzube mu bazomaramara. Yesu azobwira ati sinigeze ndabamenya. Yesu azobwira ati sinigeze ndabamenya. Yipfuza kugutabara, kandi yaragutabaye ku giciro kinini co gutanga amaraso yiwe. Uhoraho abane namwe mwese. Yesu abahezagire. Naho ubutaha bike bantu. Murashaka kumenya vyinshi canke murashaka ko tuganira, ego muze mubwire agakumu gutya, hanyuma munyandikire, nzoheza nanje ndabishure. Murakoze. Canke murondere umukozi w'Imana ari hafi yanyu. Murakoze. Yesu abahezagire.